uza w'amahanga Aburahamu none hari uwo murusha kugera amacense n'imigisha ako kugira ngo Imana imwite umukunzi wayo kugira Imana imwite umugenzi wayo byasabe bye kwaje gutanga Isaka no munsi shese nibaza ko abantu uno munsi sinze gusa mvuze ngo ntibahari sinze ngo bashobora kuba bahari niba hari habashobora kwica umwana kugira ngo abaveko nibaze ko boneka nabo kwica umuntu umwana kugira ngo baronke ico baronda niba hari abantu batanga abavyeyi babo kugira baronke ubutunzi no mu mana ndazi ko Imana ibivuze ati tanga umwana we nk'ikimazi hari ababutanga nas hari no ubwira tangera inkoko bikamunanira mbe kuvuga inkoko none nabo babwira tanga ijana aho yaje kwantu henza nta muntu aja mwishengera afise ibihumbi 10 ntatange n'ikikano gijana kigira 10 c'igihumbi kikamuna gutanga hago ni kibazo cyo kumenya kwitungaririzanwa je natange numvise ngo muri rimvye ya ikoni bagira bakigisagara ngo hanunaka ngo kizitwa ikoni kizotwara imiliyaridi 7 z'amadolari urumva ayo mafaranga usubiye inyuma usanga ikoni arafise ibigo by'imfuvyi uravyumva none umuntu areze imfuvyi zimuhiki kugira ngo yunguke hari na kimwe ariko kubera ko hari abantu agaburira Imana ntiyo mwirengagiza uko biri kose ntiyo mwirengagiza bisobanura rero mbega itangaje cyo kwatana amafaranga musanza ajya amafaranga none arafise uruganda rukora amafaranga n'abantu bayamuha ava mu mifuko y'abantu kubera iki suka kora ni BUJA TODAY TV turabara mu kicho mwereye mwese mwiriwe canke bwakeye canke mugoroba mwiza bivana naho uherereye ndazi ko BUJA TODAY TV mudukurikirana muri mu bigo bitandukanye ahariho hose bashaka kudukurikirana ukaba utakora subscribe ubunyene nyaruka aho hari akantu gatukuru ukore subscribe na notification kugira uzozura ronka video ku mwanya nibagenda kugena comment ko dukoze ikiganiro gira comment uvuga ati ikiganiro camfashije kunuku canke timuhindura ibi nibi canke intererano yawe turayikeneye no kurungikira n'abandi bumva ivyo tuba twashatse gushikiriza abakunzi bacu nkuko mubona turi kumwe na Boniface muramaze kumubona cyane mu biganiro tumaze gukorana tukaba tugiye kuzobana dukorana ibiganiro byinshi bitandukanye ababwirana cyane ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza n'ibindi Boniface twasiye kubaramusa kandi ego Yesu ashimwe cyane ego nibaza yuko atari umuntu mushasha baramaze kukubona mu kiganiro igihe canje nawe uno munsi nashaka gato akantu gato wabwira abakunzi bacu n'abakunzi basanzwe bagukurikirana kugira ngo tutangure kiganiro na twateguye uno munsi so ikintu cyambere no babwira reka mvuga nawe uri kuranyumviriza uno munsi ndakwinginze abandi bama basaba ubufasha bw'amafaranga murabizi sivyo akajengena gusaba ikintu kimwe nibuzi ko ukunda Imana ntimurahura nturayibona ubanza udukunde twebwe none uzodukunda gute uvuze ngo ndabakunda atacura kora je sindavyemera banza ukore subscribe nkuko yabavuze Simon banza uyikore nuze guhava vyibagira ubunyene aho gakengere wahabonye gikora aho hatukura cyufyonda arantu haze kuza gakengeri naho gashireko bizotuma ruburuko agiye kiganiro bakubwa ati cagiye ko ucureba utageze ajya gakengera ubuhombye naho nyine ubuhombye hamwe n'ivyo no kuragenda babwire ko tubakunda cyane turabakunda cyane ndabizi ko Simon arabaha udufilime gashira ko n'utu dutandukanye n'ibiganiro bitandukanye ariko rero ngira ndababwira ikintu kimwe ikintu biti ijambo ry'Imana ndabinginze buriya uno musi uko mungana mu kubyibuha uburebure ukubona musa neza for example urabona nk'ubunye nka Simon umurebye cyo kabona ukandeba ucubona tibya nka byakunda niba yarabaye muremure cya yaravyo cya bitagenze uko hari ikintu yabuze mu buzima burya Simon cyo no kubwira ni kimwe umuntu abyibuha akaba muremure agasa neza bivanye n'ibyajya burya rero n'umukristo cyangwa umwana w'Imana niba ushaka kugira aho ugeze niba ushaka kugira ico ukozeko niba ari ushaka kugira ngo ico umenye mu bwami bw'Imana banza ukunda ijambo ry'Imana iyaranje n'imiburi wiyaranje uje kuri BUJA TODAY ugiye kuri YouTube
reba ko atajambo ry'Imana ryagiye ko hamurirebe uheje kureba usangize n'abandi mwene data birabaje kujya ikintu kikakuryohera nuheka abandi yagushora gusanga utabaye umuntu utavye waruzi ukarungikira umuntu nakazuyikira uwundi ugasanga nawe hari umuntu azorungikira yarabaye muri ubwo buzima Imana icitabara kubera wewe nico no sabaga Simoni niko nasaba abantu bariko baradukurikirana vraiment bagerageze niba badukunda ego aho nyene ndibaza mwavyumvise bavyumvise bakunzi bacu n'abakunzi b'ikiganiro igihe canje nawe kuri uno munsi Boniface shaka tuganire ku buzima bw'umukristo umukristo ukura kuye kubaho gute nibiki akwiye kwitondera nibiki akwiye kugendera vy'ukuri kuko uri kuraraba mu Burundi ibice byinshi n'abakizwa sawa ariko tiko turara mu kibano raho usanga abana bariyishano uburozi ubukene umuryango imwe karara inzara mu by'ukuri umukristo n'umuntu akwiye kumera gute mu bisanzwe Simon ikibazo abantu tugirawe nacyo muzi ikintu bita kwishushanya nico kintu cisha abantu no munsi kandi no treshoze jarije mu mfise muri hagayira bangu abantu banje bishwe no kutamenya manque de la connaissance ikintu kirisha abantu n'abakristo muri kuranyumviriza biranakikubwira kirisha abantu none bigenda gute burya umwana w'Imana cyangwa umukristo ikimugize yaba mu intuza amategeko n'ibindi yaba ubuzima yaba ubutunzi buri muri Bible ngenda kubwiza ukuri mwene data turi kurangurikirana ubuzima bwawe aho buhagaze no musinga umukristo buri muri Bibiliya ro ijambo ry'Imana niho ryanditse n'iciro retwirebamwo bigatuma umenya uko usa niba usanze usa nabi ikosore ijambo ry'Imana riraguhana ijambo ry'Imana riraguhanura ijambo ry'Imana rigutoza indero ngiro nisho ukintu uko misale byasaba ko babaho je natangara ugasanga uri umwana w'Imana mugura cyaryoherwa n'ubusambanyi uracyari umwana w'Imana uracyaryoherwa no kuja kureba ibintu by'amakonseri y'imiziki je birantangaza mugabo hageze igikorane cy'ijambo ry'Imana ntujayo umuhamagazo ngo je ngo ndi umukristo ikibazo abakristo benshi muri nyegeza kana akantu kazotwica vema ijambo ry'Imana rirambwira ngo nimuguma muri jewe ngo ijambo ryanje rikaguma muri mwebwe musabe ico mugomba cyose nzokibaha ariko Yesu acirabwa dubundi ngo ikibazo rero ntushobora kwama utari muri jewe abantu namwe maze gukizwa burya mwarahuye n'ingorane n'ibyo mutazi mwari kwegeye ibintu vraiment probleme mushaka kuviva nk'ubuzima bw'abatarihana nibikunda ubuzima bw'abantu batarihana barastruggling canke baragwana n'ubuzima cyane kugira ngo babeho umwana w'Imana suko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yaravuze ngo mwebwe ndababwire rero nimugire inyota y'ubwami bw'Imana mukunda ijambo mukunda ibyiza ngo maze ibisigaye byose ibyo bintu n'umunsi mwiriko murarira ayo mamodoka amazu amafaranga nubite ku mwanya muremure ibindi bizogukurikira ubwami bw'Imana imbere problème abana b'Imana benshi rero ga Simoni bafata ko bagashira ibintu imbere ubwami bw'Imana inyuma sinzi bo bitahura neza Jasi arashira imbere amafaranga imbere arashira imbere imodoka imbere arashira imbere inzu imbere akeresha imbere aho gushira imbere ubwami bw'Imana none ubwami bw'Imana bugubatse gute the first of all cyo bwa mbere birasaba dabaro ko banze gutandukanya n'icaha ingorane icaba gishira imbere erega no muri ushize icaha imbere subwami bw'Imana ubushize imbere none ndacenca nibaza rero muco uvuga ngo shaka kubaho neza nk'umwana w'Imana ntivyokunda kandi washize ibintu imbere ibintu nabyo bishize imbere ahubwo rero ubushize imbere ubwami bwa Satani Jase bisobanura iki ko mu bisanzwe birababaje ukora muri ekonetereo ugaca usanga uri kuragira publicité ya limitere niko bimeze mu bisanzwe ukora muri ekonetereo uri ura promotinga limitere none umvi ikizotera imbere ni ikihe azotera imbere nyene limitere witwa kura muri ekonetereo mugabo sico uri kurakora okay wari umwana w'Imana rero hari ubuzima byasaba kuviva kandi je babaracane Simon kandi uzurebera abantu benshi mu bakristo bahuye n'ikibazo kubera iki bafokasinga canke umwanya wo bagutakaza ku bintu
ibintu by'isi navyo ugiye kubyirukanka ku mwanya muremure uco bica bikumena umutwe. None bikumena umutwe gute? Akarorero, wewe ntushize imbere ubwami bw'Imana ushaka imodokari, ntushize imbere ubwami bw'Imana ushaka inzu nziza, ntushize ubwami imbere bw'Imana imbere ushize imbere amafaranga. Reka nakubwire mire sindakubeshe no kuri, Satani azoyaguha, Satani azoyaguha kuko arabona yuko uri kura promotinga ubwami bw'ikuzimu, ubwami bwa Satani. Satani azoguha amafaranga no kuri, ariko nta Mana izoguha amafaranga habe na gatoya. Ikibazo rero iyo yabuze Satani acazana utuntu two kukwereka ati ukoze uku utangira kwiba, utangire gusambana, utangire kwica. Wari umwana w'Imana vrema. Rero mu bisanzwe ubuzima bw'abana bw'Imana byasaba ko bagaragaza umuco parapuri ko bagaragaza umwijima. Oro benshi bariko bagaragaza umwijima. Cenda baba ndatangara. Ikibazo rero twirukankira ibintu atamumaro binafise. Gasanga umuntu no munsi wewe urikorera nta modoka rifise, nta nzu ufise, none ni warayuriye. Ikibazo ufise niki? Hari unutari yari karashima Imana. Burya ubuzima bw'uno umuntu kwisi hari umusiguzi nawe yavuze ngo gya unywe kuko ivyo nivyo kwinosi, inyuma yari no zuba ngo ivyo ntibiriyo. Ivyo umaze kubyukanywa nta bindi. None nta muntu nje murantwenza. Simon je suppose yuko basi wasavye Imana imodokari basi nayiguhe. Umara umwanya muremure uri kurarira yindi mbese. Nushe ko nayironke nkimbabaza ni kimwe. None upfuzo yijana. Birabaje rero, nivyo nabwe Imana yaguha no kubaha imyaka 500. Mugo tazoje mu ijuru kweri nimpfa gusa. Nico kibazo abana b'Imana bariko baragira bari conformita. Bakagaragaza ubuzima batari kugaragaza, bagatakaza umwanya kuvyo batari gutakaza zo kumwanya. Icamo ry'Imana rambwiraga Simon ngo Paulo yaravuze ngo none abantu mufise ikibazo kihe? Ari Apollo, ari Kefa, ari isi, ari juru, ari amafaranga, ari biki. Musa yavuze ati ibiri kwisi byose ni byanyu. Ibiri kwisi byose kandi byacu. Probleme ni manke y'ukuntu tubicakira. Bice bituma dutakaza umwanya, abana b'Imana bakaja gutangira kugenda nk'abisi. Uzi none ufashe inka ukayishira mu mazi uzoba yishe. None gasha wewe nawe uri kurafata uje mu byabise biriko baragendamwo guca upfiramwo mu gihe abisi ntavyo naco bibatwaye. Ifiri mu mazi ni sawa, niyo mbiriye yayo. Abana b'Imana haro byasaba ko babasiho bari bagiyo baca bapfira kubera inkwijanye mu mazi icipfa kandi urufi ntango ntaco rubaye, urufi ruriyo bari baja mwisi batagenewe. Birasaba yuko misanze kujya mu Imana mbwira ngo ijambo ryacu rivuga ngo mviza rero. Yesu aravuga ngo jewe ndi umuzabibu namwe muri ko murabimviriza mwara amashami. Kristo ni umuzabibu namwe mwara amashami. Mugaro ngo nimutagoma muri Yesu nimushobora kwama muzopfa murira, mupfe mukenye, mupfe basha, mupfa n'ibibazo, kandi nyuma rino zuba nta ibi bintu byabona buzima tubayo nta buhari. Birabagire kubaho kwinose uri kurarira. Wakore Satani umwanya muremure wari umwana w'Imana. Washaka kubona imodoka ari warazibuzwa gacupfana amarira. Kandi hari uburyo bwo kuyorohereza. Umwana w'Imana rero ubisa kunezerwa n'itegeko. Icambere kugira wame birasaba kuguma muri Yesu. Bavuga ngo nuguma muri jewe ijambo ryanje rikaguma muri wewe. Ariko akiravuga ngo umviriza rero. Uri muri jewe urama cyane gose. Kuko ijambo ryanje tubwira yuko twebwe abana b'Imana ngo turi bisagara biteretse ku mpinga y'imisozi. Niba abantu bize neza muzimo Everest n'umusozi muremure cyane. Uri gisagara ngo dusibaze ko ari gisagara cyubatse ejo hariya kwijuru. Hari umuntu atokibonaga yemwe. Ikibazo ro benshi bagiye kuba mu cyaro, bacitse inzu zubatse mu byaro. Kandi Yesu yava ko byari bisagara biteretse hano hejuru ku mpinga z'imisozi. Ubwo umuntu abarebye ntababona. Nta muntu yirukankira mu cyaro. Nebazo kuri nebokiruka ngo turi mu oya. Birukankira mu gisagara. Ahandi je mujye ngo turamatara adaterekwa munsi y'ibisimbo, aho gaterekwa hejuru aho ryageretse guterekwa. Benshi rero mwavuye ku gisimbo muriko murakumbagara hasi. Ariko Yesu ngo kandi rero nutama. Ubugowe. Ngo nutama rero ngo ishami ritama ngo bararituturira bagaca bariturira. Ariko iryama bagomanye nabagira cyagite bakigira neza kugira ngo rikomeze kwama. Ariko utamye kutama k'umukristo ni bibi. Utagaragaje ubuzima byasaba kugaragaza mu bisanzwe ni bibi. Ngo rero ngo nyene umuzabibu acaza kagututura nawe ninde ni Imana kuko nyene umuzabibu ni Yesu, twe tuna amashami. Imana ishize gatutura wa muzabibu
Yesu agasigaranye n'iri Yesu, hama we wari ishami wari kwama, kandi ivyamwa twama biva muri Yesu. Burya ntawe uja kuronderera inkere azirondere ku muzabibu. Oya, igiti cyose ciza camwe ivyamwa vyiza. Wamye ivyamwa bibi bacamenye nyine aho bagukarasa. Cyangwa ati oh tibwawe nawe wavangure ngurihanye ngo ngwapo uriko ratukisha ishengero, ni ku misenzo bimeze. Utamye rero urumva ko no kutama nikosa ucututurirwa. Ariko ngo iyo wamye naho rero, iyo wamye ngo data ngo arabinezerererwa. Kuba yakarorero abandi baca bakwigirako. Ego nibaza ko rero kora bukantu warumbaje Simoni nagerageje kwishura, nibaza ko vyanka vyakunda muhimeraza kudufasha gutahura. Ego Boniface, tiko turaraba uyu munsi urashaka kubona umuntu musenga hamwe wavuga ati ujya no kuri umuntu kuri eglise wacu umugeno gira ingorane yofasha, ukagenda nk'ahantu yo bakorera ukamwitura ingorane ufite yamara jewe ndashonje fasha ndaye ko nofungura uyu munsi akakwirengagiza. Mu by'ukuri ibyo ni byiza rero kuranga umukristo. Mu bisanzwe ico kintu mbajije Simoni, umukristo icambere ndababwi harabaye ibyagezwe twese biradutsitaza bidukubitase, nta numwe yigeze abigira byo byagezwe, nta muntu numwe mwinosi yigeze abyubahiriza, nta muntu yigeze yubahiriza ibyagezwe. Be none ibaze na Mose ubwiwe ari w'Imana yari yabihaye ntiyageze iyo yatiza kugera. Bisone ko ibyagezwe Imana yarebye isanga ati aba bantu banje kwere bazopfa, kandi sinashaka bose bazopfa, kugira ngo batabareka nugike Yesu. Iyo nkuru murayizi. Ariko Yesu ashazanira aragahita. Kandi abereke rero mwese mutinye ibyagezwe mu bitinye, muga mwabitinye mwareka nta numwe yo byuzuza, kuko ijambo ry'Imana ngo utsiteye kuri kimwe byose ababyisha. None bicemera guteca bategana ndabeherero icagezwe gisha jewe nka Yesu, nimukundane nkuko nabakunze. Nimwagiranira urukundo niho bose bazomenya ko murabigishwa banje. Mugata rukundo bazonyene bazocamenya ko mutarabigishwa banje. Aho nashatse kuvuga, nashatse ntarire. Jene ko ndavuga kenshi nkunda kuvuga ati jewe nkoresha ijambo ry'Imana niko kuri. Ijambo ry'Imana rero ntiricanditse ku bisate by'amabuye, ahubwo ryandikwa indani mu mitima. Tuvuga ngo turabigisha, ni turabigisha bibyagezwe, ahubwo turabigisha ba mpemu yera. Kuko ngo inyuguti ziricisha. Nari ntuzabici abishe Yesu murabizi n'abafarisaya abayuda baki ngo barabahereze bakuru bakora mu mashengero, byari bitangaje. Abansi rose bakure bagene bavango barazi ibintu. Okay, niko rero mu bisanzwe niho mpamvu twageze twe turavuga ati ni igihe canje nawe cyo gukora iki, kugaragaza ubuzima bw'abana b'Imana cyagezwe cy'urukundo. Na Paulo yaravuze ngumviriza ngo naho no vuga indimi nk'iz'abamarayika, imisozi nk'ebyiri kavaho, nkatanga umubiri wanje ukanaturirwa, umubiri wanje bakawuturira, ariko ntagira urukundo ngo ntaco no bamaze no kuri. Bisobanura iki? Kuvuga mu ndimi zitameka ni ikintu gikomeye cyane ku mukristo, gukonze neza ko ababizi barabizi, nta birebire no bivuga ko kurambika ibiganza kwa goye bagakira ni byiza cyane vrema. Kandi awuca bose bagatinirura. Kurazo no munsi abantu benshi birukankira ibitangaza, hari ayarere byacitse, urumva ko ari ikintu ciza, ariko ngo ivyo naho bibikora ata rukundo ni zero. Urukundo rero burya ikintu naje kureba gifuna nk'agaseke gatekemwe byagezwe byose. Ukunda umuntu ntumwica, ukunda umuntu ntumwiba, ukunda umuntu ntagenda gusa umubona, ukunda umuntu yicwa n'inzara umubona, ni urukundo. Ukunda umuntu ntusambanya umugore wiwe, ni urukundo. Ntukipfuze nawe kwifuza umuntu kwifuza umugore wawe kandi ndagukunda kwero yana hago nabandi umwase kuko shaka kugirira nabi. Nuko rero mu bisanzwe bigacira bibabaza kuntu uri umukristo, nta kintu wazanye mu isi uzopfa byose ubisige. Ufyo duko ufise shaka rebe ringana gute, bashake bashaka kuri tedemire cyangwa ari supermarket runaka, shaka aho buri hose hari supermarket uzi ikomeye, naho yo bari gwawe no kuri ndakurahiye nta na kimwe uzojana. Ikibazo rero Simon twirenga hari kintu twibagira geragana hangeri no muco, ibintu dufise kwinosi, ikintu cyose ufise na kantu Imana iguha nk'umutaye kugira ngo udandaze, ariko inyungu yawe wishira muri banke y'ijuru. Bisobanura iki? Iyo utabidandaje rero ngo ushire muri ya banke uzopfa biribwe n'abandi. Ibyo uzopfa usize byose bizorebwa n'abatarabikoreye. Okay, Imana iguha iduka, Imana iguha miliyoni 10, Imana iguha miliyaridi.
kwari ukugira base we Simoni ureba bagenda gusubambike ntuzopfa uhombye uri kurabambika. Ndaguha inkarorero, Simoni tuje mu mubiri, jewe bitagenze nabi vrema uzokwambika abantu 10. Muri abo bantu 10 wambitse hari abantu Imana ifise kisezerano ni imbuto umubivyeko, ni imbuto umubivyeko. Wewe natabigusubiza mu busaza bwawe, Imana izorungika abantu baze kubigusubiza mu busaza. Ico ni cambere ndakubwiye. None ga Simoni niba umuntu mukabara sororera umuntu akamugurira icupa no munsi nejo, hirya yejo nawe uje udafise ntakwirengagiza nakaguha. Erega mwe ari ibintu abantu tutaramenya, nakagusororera kubera ko nawe umunsi ubumusororera wa muzukanwa ntumuhe nawe naza ntazoguha. No bisobanura iki rero? Nta muntu yakoze neza ngo ineza ipfe, ngo ineza ntibura. Nkuko nukoze nabi ashokoze nabi ashobora ntihabuza abana bariko barakuviza bagati nawe rinda burya tuzokwereka. Uri kurakora nabi hari abazokuza kwishura nabi, nkuko uri kurakora neza hari abantu bazoza bakakwishura neza. None bazoba bari bande? Nta mahano uzigera ubona mu maso imanutse izoca mu bantu ngo ingere umugereramwo nizabandi bazobagereramwo. Rero niba ufise iryo dukuru mu Kristo, niba ufise amahera uri mu Kristo, byasaba ko ureba bijye bintu Imana yabiguhaye, kuko ibizogutunga mu isi Imana yarabiguhaye. Uzorinda upfa kwera ukijya, nibyo byawe nta kindi uzonambara. Mugari n'umuntu uzogura uzopfe waraziguza abandi bazambare, ibyo nibisa turabizi. Ariko byasaba rero mu gihe ugishoboye fata burya buryo ujya mutaha Imana yaguhaye gukoreshe neza. Simoni Jesse nibaza ukuntu mu maduka yose abari mu gisagara dufata cya Bujumbura, wewe uri umuntu mukazobona umuntu ntagutumbereye kandi abo mwegeranye uwo muntu atabatumbereye, kuko utibaza ico kintu, kuko no muntu ntumbereye, kuko Imana yavuze ngo igendera mu bantu none umuntu kubera ikaje. Bogero Simoni abantu tuzobazwa byinshi sinakubesha. Ijambo ry'Imana imbere yuko twebwe abana b'Imana nitwe tuzocira imanza abandi. Kubera iki? Benshi bazoza ati basha tinaka ntiyagusabye bibiri nkakubwira ngo bimuhuka bimwima, nese nzobana gucira urubanza kandi nenzi kuyafise. Oya tuvugisha ukuri, jewe wa munsi sinaje ndiko nagenda gusa nkakubwira ngo ungabire umupira ukawunyima, ntiwawunyimye nzomeje gucira imanza. Nuko niho baba ngo yane mugacira abantu imanza. Ejo nasomye ijambo ry'Imana rimbwira ngo ni twebwe tuzocira imanza abantu, kandi ngo nubu imanza zito turemerewe kuzica. Neze mpamvu bati muzomenyera ku byo bamwe gashumwe gatesha wewe kweri nta kintu niho muciro banza kuko uzoja mwijuru ko ntuzahazohe sozereza mwana bati vrema ibi byo ukora mapa nta kintu. Byasaba rero niba uri umukristo vrema none ga office je ndababara umuntu afise iduka ry'imiliyoni 5 guha umuntu 2 none uhomvye iki ku munsi ari gusanga mbese ari nzaza gusaba 2 umuhaye 2 egasimpaka musanze ibyo duha abantu sibibamara ubukene. Oya we nta bintu woho umuntu kugira ngo abeho, ariko birasaba ko nimumuhaye 2 aragura ratio y'uno munsi ucu sikora abanyagowe basurasikira musengera ejo azohura n'undi Imana itumye. Imana ica mu bantu cyamwe n'ibihumbi 10 afise ikibazo nibisanzwe, hari gusamuhaye 10 uyu munsi ushobora kunka 20. None wahombye iki? Kibazo dushaka ngo dutera imbere abantu babone ko dufise ibintu binini, babone ko twaguze Land Cruiser, babone ko duguze V8, babone ko duguze Hamguru, imodoka zozigura, babone ko twaguze jet private nyene nziza yawe. Hari gukirengagiza ko uriya muntu uri kurirengagiza azogucira urubanza. Misanzwe niba umaze gukizwa nibyo nakwete niyo mpamvu twavuze nigihe cyanye nawe. Je namandeba nk'abantu tuko turaje kureba abagwayi muri ivyo bitaro tugendamo, nukuri abantu batanga Simoni suka arabatunzi cyane. Je n'abantu nze bambwa ati yo mukozi w'Imana je ndose biri mugabo wayabonye ko tamamega mfise ngo ndakwandikira kuri WhatsApp iyumvira uwo mutima. Umuntu ahebye amamega ariko aratanze 2. None muri bine nta mamega ya turwase yarari mu gukora cyanyandikira agama 1000 arahebye 2. Ibazo umutima Imana yashaka abakristo nkabo apana majama akabiri kristo menshi bicure. Umukristo yo uhe n'umukristo rero abakizwa ni finali. Umukristo agize urubanza bagenda bararira benshi. Jendi nani kubera iki? Ibaze ifana y'igihumbi kuzoyigwa cye y'amajana 7 ni ngorane kumukizwa. Ariko baratarakizwa ahubwo ngo okay umwese afata ibyo ashaka akamanaguriye abantu amuseri 3 zire 5 umuntu umwe. None uyu mutima abantu ikibazo si kibazo rero cy'imitima y'abakristo, ahubwo Satani arabagwanya cyane yarabinjiriye aca bumvisha ko batanze bazoba bahombye. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo mbega ko bitandukanye n'abandi ngo ico ufise utahawe ni giki? Niki wazanye mu isi? Wavutse wambaye ugusa
uzonagenda wambaye ego bazokwambika costume basi ntangone uzogenda wambaye impuzu mugabo avutse wambaye gusa ntaco wazanye mukaro Simon rero nubwo bizima bwasaka abakiso bawe vraiment duhinduke bigaragare niwo musiramu umwe yubaka umusigiti nibo muzungu umwe cyangwa abazungu 10 baratanze amahera yabo hakubakwa amaparuwase kubereka abantu bitwa ngo nabana b'Imana no musi birigwa baracira imanza bakatolika bagacira imanza abasiramu badashobora gukora igikorwa kiboneka bitwa ngo nabakozi b'Imana abandi ngo nabakristo birababaje basumbwe nabo oya duhinduke rero nibazo kuri ico kibazo naco ndegereje kucishura ari umuntu agutumbereye ufise ibihumbi 50 kuvana mu ibihumbi 10 kamuha ntuzobuhombye ibihumbi 50 wese suko wakoze cyane ugira uyaronke je narapakashije cyane narapakashije muri Tanzania nk'imyaka 7 narapakashije mu Rwanda namara imyaka 2 mugabo naje uko nagiye abakora cyane siko baronka hari umuntu yakoze cyane yabuze hari n'umuntu ari muri Amerika Kenya muguru mu Burundi ufise ikibazo ro kugira ibintu si kibazo cy'ahantu uri sigo cyo gukora cyane ahubwo ni Imana iguha nibiguha rero nukugira nawe ngo uyikoreshereze uzikorera gute uzoha abantu bayo yego. Boniface aho nyene nibaza yuko ubutunzi n'umugisha n'ibintu byo babitandukanye ushaka kuronka ubutunzi butagira imigisha ubugahomba ariko rero nimba dukeneye umugisha ni iki muri make kuko umugisha utandukanye n'ubutunzi sawa turacemeranye nimba ubutunzi ari ibintu ushaka kuronka uyu munsi bo kugabira emiliyare bakagabira emiliyo cyangwa ugakora ukaronka emiliyo bitandukaniye n'umugisha nimba dushaka umugisha nibaza ko umugisha harimo gutanga ari umuntu yatubwiye ati nimba birabure tudatunga ntidutanga kuko nkuko wabivuze umuzungu mwarubaka ishengero turagira no munsi zo bibiri ubona dufise none bibaza muri sibiroje maraje kuja kugirisha urupapuro rumwe uri amahera baguca gacufata bibiri rimwe impapuro ibihumbi bingahe ugacu yigura ngo ibihumbi 200 ibaze abantu biga kuri kaminuza murabona ubwo butabo muje kwandikisha amahera babaca umuntu ugiye muri stage bakabwa ngusabe ukore ntuza ugire icegeranyo cy'ibyo wagize muri stage urabona amahera utanga ku gitabo bakwandikiye udupapuro tunga 1120 ibaze bibiri rimwe impapuro hafi nk'ibihumbi 200 ibaze ugacure ibihumbi 200 wibaza ko ijya bibiri ari ayo mafaranga bayikoreye ko hari umuzungu yatanze amahera yiwe wasanga bibiri imwe usanga hagaze dufate nubwo nofata $100 $100 ibihumbi amajana ngahe y'amarundi ibaze ugacugura ibihumbi 200 iyo biramwe bwe musumo no musa hari abantu batanga amahera yabo menshi ayo mahera twe dutanga ngo ni ibihumbi 200 ni nka Fredo Transport ni Fredo Transport sindagubeshe niyo mpamvu rero nukuba rero nuno musa hari abantu bagikora ibikorwa by'Imana kandi bakitanga ndakubaza iyi telefone yi niguze 200,000 umuntu avuga ati je Boniface niwo vugira ijambo ry'Imana kuri telefone y'intirano tora 200,000 genda ugure telefone atanzi hari abantu bazi gukorera Imana Simon nabandi tuzosigara inyuma uyu n'umuntu umwe je nambwe ati je n'umundi ko ndubakira abantu inzu batatu niba azozibamwo probleme y'abantu ibintu by'imigisha Simon yo ubutunzi burakoregwa sindakubesha shaka uburi umwana w'Imana ubutunzi bw'Imana utabukoreye nta by'amacesi reka ngerageze ico bivuze ko rero jewe Simon sipoza ko ikiganiro cyawe ikibazo cyane naho no ndagiciriye hagati ariko ndaza kwishura kuri bimwe mu byo wabajije umugisha ubutunzi imigisha abantu bavuze ngo abantu barayivukana imigisha mu isanzwe arayivukana kandi imigisha itangwa n'Imana kandi ugiye kureba mu bisanzwe abantu bose Imana yarabahaye umugisha ariko ibintu kugira ngo uzubigereko birasaba ko hari icyo ukora haba mu bwami bw'Imana birasaba icyo ukora haba mu bwami bwa Satani birasaba icyo ukora ibyo ntitubyemeranye niba uri kuranyumviriza wagira ubuntu Imana no museka gukora ko waragiye muri za Freemason na za Illuminati ninde araja kumupfuma akava yatamahera musigiye si bya Satani muri Illuminati nabo baguhenda ngo bazuga ibintu gute byo ko vyogenda shaka uzo icamama rugiriki birasaka uzotanga amaraso y'abantu canka umuntu canka uzotanga nayo sinzi bizova n'ivyo uzotanga none hari cyagusakira iyo gayemwe ni wari ufisa ego basi ni wari ufisa amacesi kubera ikintu ne bitakuje gutamanje gutanga umuntu utabibwiye ati oya Satani byiri kurambwira jewe ndafisa amacesi impereza nigira ahubwo imigisha twese turayifise Imana yarayiduhaye ariko hari ibintu by'ubutunzi hariho amategeko bisaba
ijambo ry'Imana ryavuze ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Nenda kubaza sekuruza w'amahanga Aburahamu, none hari uwo murusha kugira amacense n'imigisha? Ako kugira ngo Imana imwite umukunzi wayo, kugira Imana imwite umugenzi wayo, byasabe bye kwaje gutanga Isaka. No munsi shese nibaza ko abantu uno munsi sinze go simvuze ngo ntibahari, simvuze ngo bashobora kuba bahari. Niba hari habashobora kwica umwana kugira ngo abaveko, nibaze ko boneka nabo kwica umuntu umwana kugira ngo baronke ico baronda. Niba hari abantu batanga abavyeyi babo kugira baronke ubutunzi, no mu mana ndazi ko Imana ibivuze ati tanga umwana we nk'ikimazi arababutanga. Hari no ubwira tangera inkoko bikamunanira. Mbe kuvuga inkoko none nabo babwira tanga ijana, oya je kwantwenza. Na muntu aja mwishengera afise ibihumbi 10 ntatange n'ikikano gijana. Kigira 10 c'igihumbi kikamuna gutanga. Egas ni kibazo c'umutima. Ikibazo rero kintu wenza ni kimwe, kiganza cama giteze ibiganza cama kironka. Ego Imana ivuga ngo ubiba iramuha imbuto, nujya ikamuha ibyo kurya. None tuvuge gute? Udatanga vrema, udatanga Imana nyene zoguha ibyo kurya, ibyo munsi umwe simfe sinkire. Ariko majority y'abantu batanga, ndakurahe Simon, abantu batanga baratunga, abantu batanga baratunga. Nshatse kuvuga iki? Umugabo rero utanga, uzi kusenga, ufise umutima wo gutunga, zorebekesha abantu bafise umutima wo gutanga, hari n'abataronka bivaye no kubabwiza ubumenyi buke mu by'Imana. Satani acabagwanya cyane. Ariko rero niba hari abantu baronka ubutunzi kore ko kwa Satani hari bimazi batanze, ni hari abantu baronka amamodoka ariko kubera kwa Satani hari abantu, ko Satani ashaka ibimazi by'amaraso. Satani ashaka ibimazi by'amaraso. Ariko mu Mana ntihakiri ibimazi. Yesu yatanzwe nk'ikimazi. Ariko kugira ngo uronke ibintu bivanganye na yamigisha rero ufise, birasaba kugira icyo ukoze. Icyatumye Imana ahana Imana ikamuha Samweli, ngo yabyimira ati Mana je numpa Samweli kwe numpa umwana nzoshe ndamugutangira ndamuguha gukorere. Abasomye ijambo abarebye ijambo ry'Imana nigeze kwigisha rivuga ku bijanye n'ivy'ubusambanyi n'ibindi, abana bayira ukuntu bagiye mu busambanyi bagasamana n'abakozi bo ku rusengero. Imana ishingira ati Samweli wewe nigeze yivanganya nabo, we yagumye agororotse. Kandi ngo inyuma ya Sara Imana yace yongera Sara abandi bana, yacimwongera abandi bana nyuma. Misa no kuvuga rero bene data nabinginze tureka kwitege nta vy'amacesi yo aguha amafaranga. Ndabarahiye urareba no muri loteri ngo na macesi nta mahiro banza kugura iryatike. None wabanje gukora birasa kubanza kurekura. Je ndaguha karonda ndazi Igitega mu Giswahili iruhande y'umusigiti hari ahantu hari farumasi niba itahindutse yitwa Aminzi. Iyo farumasi niyo musiramu. Buri kuwa gatanu umuntu wese yemeye kwa Kenye kubera kutamenya, oro twese Imana yaduhaye ubutunzi muri twebwe, ako birasaba ko hari ico tubukoresha. Wewe uno munsi Simon ufise emilio kuri banke, utanditse sheke ngo ugende urotire, nta gusanga aho uri. N'Imana hari byashize muri twebwe kugira ngo tubitore, hari ibyo bisako dukora kandi tutabikuyemo. Utanditse sheke ngo uze kuyarotera gumayo, yitwa yawe mugaba gumayo. Hari iby'Imana yaduhaye kugira tubitore bisa ico dukoze. Utagikoze uzorinda upfa ubise, kandi byari bari kwere. Benshi rero barirana umukate mu ntoki ngo barashonje, bari bawufise. Ni kubara bigenda gute? Uyo misarama gatenga buri vandredi umuntu wese aje amuha 500. Bisobana aguze ubutunzi bwawe, we kubera ukenye uzoguma ufashwa. Uca wibagira rero gusengera, kwisengera Imana igufashe, uca usengera wa musiramu wa Aminzi, Imana imuhezagire vandredi azongera guhe. Oro wari utunze ntabyo wamenye. Imigisha none uyifise. Urafise imigisha yo kuzamara ugenda baguhe sengisa basi. Ariko rero nushaka kandi uzonasenga Imana nawe ahubwo iguhe uzoha abandi, kandi izoguha kabisa. N'ufise umutima izoguha kweri. Nukuvuga rero mu bisanzwe ndatangara ukuntu buri vandredi yama yarusamahira baha. Ndatangara ukuntu buri gihe, kandi none hari amafarumasi, hari za Afirzi, hari zande, hari amafarumasi menshi Gitega. Ari kumwe muri bo afise abakiriya baratonda.
ntugaca amahera yakurahe benshi abashitse ngo yango yakuri kuzimu barababesha niba je atajayo ntumbaze ariko icyo nzi ico nuko yatanga yamaya yarose kandi ntarigera yugara farumasi ngo yahombye nukuri mu bisanzwe tuve mu bintu by'amacese ngo yewe ngo ivy'Imana ngo yantegure ngo bizonza ko ariko naho byo kuzako bisaba ico ukoze udatanze kigira 10 wikwegeye imivumo udahaye abantu nabo nibazoguha ingero ugereramwe abandi ni uzogeregwamwo ikintu cyose ubona kwinosi kirafise regrema yacu kugira ukironke hari ico bisaka gukora nta by'amacese nta by'imigisha. Nibisa kantu uyu mukomedi yaraho muri Kongo yavuze yitwa Jasa yavuze ati wazungu wanatumikaga sana sinangawira mu Biblia yandisema mtu asitumika asikule lakini weusi tukamategeri ya kusema utaishi kwa imani utakula kwa imani bitandukanye gute ku muntu yavuga ati nzoba kubw'Imana byose ni Imana kuva ntaravuka Imana yarinzi byanje byose Imana irabizi Imana yarinzi nkiri urusoro ivyo bintu bitandukaniye no kuba wokora ukavuga ati burero ngira nkore no kuvuga ati nizeye ivyo Imana izokora. Wisanzwe ni kwa kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye nico nshatse kuvuga mwisanzwe ndakuraye mbese sirakubeshe Simon ndazi umubillionaire wa mbere ari mu bazungu ntari mu barundi ntari no muri banyafrika ari mu bazungu bityo bibaza ko ari kibazo cyo gukora abarundi ro ntibakora cyangwa abanyafrika ntibakora hago ni kibazo cyo kumenya kwitungaririzanwa je natanga numvise ngo muri rimbye ya ikoni bagira bakigisagara ngo hanunaka ngo kizitwa ikoni kizotwara imiliyaridi 7 z'amadolari urumva ayo mafaranga usubiye inyuma usanga Akoni arafise ibigo by'imfuvyi uravyumva none umuntu areze imfuvyi zimuhiki kugira ngo yunguke hari na kimwe ariko kubera ko hari abantu agaburira Imana ntiyo mwirengagiza uko biri kose ntiyo mwirengagiza bisobanukire rero mbega itangaje cyo kwatara amafaranga musanza ajya amafaranga none arafise uruganda rukora amafaranga n'abantu bayamuha ava mu mifuko y'abantu kubera iki suka kora cyane ahubwo nuko hari ibyo ariko arakora biza n'ubutunzi ndakubaza abantu benshi uzurebe azumva umuntu nta nakaza afise ariko atunze imfuvyi kandi arazigaburira ugasazira niga abantu ari abantu hano sinzi intara ne bari ruyigihe abantu bigeze kujeyo babama mu misi heze ngo basanze umuntu atunze abantu ni bari 10 ni bari bangahe ngo ari umushomeri kandi ngo aranabigisha reno ukakora cyane iby'ubutunzi navuze bifatanye no gukora hari n'abantu ataraba nabimana batunze bivanye nuko bakora barakora mugabo hanini ni mu gutanga hanini mbisanzwe bigaragara ko menga ntibariko barakora ku nyungu zabo bariko barakora kubera inyungu z'abandi bantu kuko kubwiwe ibimutunga arabifise nta bantu baricwa n'inzaraga yemwe kubera kudakora umukirisa arapfa yishwe n'inzara pirema amaze sha sindakubeshe shaka ubusenga cyane n'amabata akoroka uca ugenda mu nzu uryame ntukore ndakora urebye nabuzopfa ico nizera ni kimwe Simon umukozi w'Imana kuko iyo kurasenga musa gusenga sigikogwa gusenga ico ngeje ariko ndavuga gusenga nakantu ukora kugira ngo Imana igutabare wenyene n'ubufasha uri kurisabira abitandukanye n'abakozi b'Imana Simon umukozi w'Imana je nk'ubu we nk'ubu nka je na wewe atuko turakora turi kugikogwa je ndiko nakora kugira ngo ntabare ubuzima bw'abantu we nawe uri kurakora kugira ngo rya jambo navuga rishikira abantu benshi hamugaca umbwira umuntu rero ubu araryamye yazindutse mu gitondo asenga none je murantwenza erega Imana ivuga ukore basi nugomba n'umwanya muremure mu Mana mugira akantu ukora Imana ihezagira ico ufise ndakurahiye abantu mwasomye inkuru za Yesu ahantu hari umuntu wese yagiye aratabara yamubaza ngo ufise iki n'abantu ba Eliya na Elisa bagiye baratabara abapfakazi yewe umugabo wanje yapfuye afise ideni none no okay yarafise ideni okay ufise iki nongereze yo mfise utuvuta okay utwo nyene twonshaka zane nongereze utwo nyene benshi ro bashaka ata kintu
imbashaka Imana yongererezako. Umukozi w'Imana Eliya, umugore w'umupfakazi yarafise ikibazo ngo asigaranye ibyo kurya by'umunsi umwe. Aramubwira ngo Imana yari kumbe yari mu nguse kandi hari mu mapfa. Igihe Eliya yasenga agasaba Imana imvura ikamara imyaka 3 irikiragwa n'iminsi gucyoye. Sinzabazi iyo nkuru barayizi. Iyo none imvura imaze imyaka 3 itarikiragwa canke irenga ntumva ko inzara ikitera. Ariko ngo umupfakazi aramubwira ngo reka shareka ngo wamukozi Imana ngo jango nifitiye agafu ngo n'udukwi ngo ngiye kurondera udukwi jiste ngo nteko two kujya tw'uwo munsi umwe duce twipfira n'umwana wanje toyaye. Ahubwo genda ucumba ko je manze nge hama ibisigaye wirebere hirya nzokwereka. Yerezi kwacafa umugabo akiducumba katumuhako ngo inzara abandi benshi barishwe n'inzara ariko mu mama ngo ntiyigeze abura indya mu nzu yiwe. Bisoneki rero none igikorwa yakoze nikiye nico cyo kuba twonyina kashahako kwa mukozi w'Imana. Musa birasabire ko ari cyo dukora kugira ngo ubutunzi buze. Hari cyo bisako dukora senga umugabo uri kurasenga Imana uyereka kanuna gato yabasuri kurakora. Urashobora gusenga umwanya muremure ugakora akantu gatoya ugatera imbere kurusha umuntu amara umusi wose rikarakora. Kubera iki we wasenze bivanganye n'ibikorwa. Amasengesho ndibuka umukozi w'Imana nyakwigendera nyakubaha umukuru w'igihugu muvyeyi wacu Petero nkuru nziza yarafise icivugo kivuga ngo dusenga dukora dusenga. Ibyo bintu birajana. Nemu uvuze ngo usenge gusa udakora n'amakazi yawe. Ariko umukozi w'Imana kubera arakora vraiment arasenga aravuga ijambo ry'Imana none nyene Imana ikimutunga ariko karakora. Umuntu wese nico yahamagariye mu mugabo dusenge tunakore. Nibaza ko ico naco gerageje kucishura Simon. Dusa n'abarangiza kandi kantu gatse ko tugana ku buzima bw'umukristo. Uriko uraraba tuje muri eglise ugasanga nk'ubu n'abajene bo mu barongoye groupe de louange et adoration ariko rero ugasanga wamubona hari imbere akabona aratazira nyene mugafashwa ibintu bikagenda neza mukinjira mu mpwemu mugakizwa ukumva yuko kavuga ati ni kurya muntu ndamubona nk'icitegererezo nyuma y'iminsi mike ukamubona ninda afise inda y'igitwarire canke yarongoye itombora canke yahuye n'izindi ngorane canke ngo bamufashe ari mu busambanyi kanaka. Mu byukuri ivyo vyari bikwiye kuranga umuntu babona ari imbere abandi bari bakwiye kubona nk'icitegererezo mu byo gusenga canke mu byo gutazira Imana. Aka kantu nshaka joininga n'akantu maze imisi narishize kuri Facebook nabaje abantu timbega kubera iki Imana imaze kurema Adamu na Eva kubera iki kugira ngo abantu bose bagwe mu caha Satani yaciye muri Eva itace kuri Adamu direct. Sinshatse kujija abamama canke abakobwa ncambaza ikindi kibazo atone kubera iki ko Samusoni yarakomeye cyane byari byaranse kwaneshwa mugabe kamwe ko baca muri Delila atone kubera iki umuntu umwe za Yesu mbega atamugore yararimo. Ibyo bintu nabyibaje ko cyane ariko iyo abantu bamaze gucika abana b'Imana nta by'abagabo n'abagore bise byasaba ko witwa umwana w'Imana sasifi. Hari udukosa rero byasaba ko twirinda. None nshatse kuvuga iki rero ngo ubwami ntibushobora kwigwanya babwitandukanije. Satani ntiyo kwigwanya. Satani agwanya abana b'Imana. Karuzi nibo kumva rero nibo n'umukobwa unyumva mu bariko baradukurikirana ga Simon bariko baratwumviriza ndabizi ko bariho hari umwe cyayi babiri ndabizi arimo vraiment. Reka nakubwira iki kintu kinisho nico kibazo z'imisi mbaza abantu aba mama nukuri ntabeshe kenshi baragaragaza ubunyantege nke. Abakobwa barongoye amakorari uharona amakorari arongowe n'abagabo ariko amakorari arongowe n'abakobwa atari Imana igiriye neza kuzoramba biragorana kuko hari igihe havamwe agacaza undi basakaza kwirongora wundi yagiye hakaza uwundi. None bigenda gute? Impamvu abo bantu bari mu ishengero ari ntungane basotse hanze byayangaye. Erega nyene kubera uri umukozi w'Imana uri umukobwa nkuko n'abahungu ari abakozi b'Imana bahigwa n'ibyaha cyane. Uri umuhungu uri wo muri korari
Satani arondera abakobwa baza kugira bakugerageze mu ryamane. Uri umukobwa urongoye korari, Satani arondera abahungu nyene baza kugira ngo bakugushe. Birasaba ko duhagarara. Ndabarahiye tudahagaze ngo dukomere. Niba uzi kwemeye gukurikira Yesu, wikoreye umusaraba. Nivyo yavuze ati mwikoreye umusaraba. Kubera iki? Suba ngo yarawikoreye. Ariko menya yuko ibikugwanya ni vyinshi. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo amarushwa ku mugorotsi ni menshi, ngo ariko Imana yamukiza yose. Bisobanura iki rero? We niba uri kuranyumviriza uzi kurongoye korari, nudahagarara neza bazokudunda hasi. Igitangaje ni kimwe, na pasiteri wawe ashobora kukugusha. Je maze iminsi ndabivuga, Satani nta numwe atocamwo. Niba yaraciye muri Simoni Petero akabwira Yesu ngo yantugende ngo harango bazava bakwamba tipu toka shetani mvi nyuma. Ariko none wibaza arabwiye Simoni Petero, yarabwira udemoni ngo ari umwinje muri umubuza ngo nake kuja hari yaye. Niba Satani yaraciye muri Mose yavuganye n'Imana akagira umutima uhagaze, Imana imubwiye ngo nakubite inkoni ku rutare baronka amazi, agaca akora ivy'Imana itamubwiye, agaca runka igihano cyo kutazogera mu gihugu c'isezerano. Niba Satani yaraciye muri Yude, niba Satani ubwiwe none Satani yari hafi y'Imana, yari mu marayika mukuru mu ijuru, hari uwo yorebera ijisho nta numwe. Udahagaze rero ngo ufate decision wewe, abakugusha bazoza, ibikugusha bizoza ari vyinshi. Udahagaze ntavya ngo je ngo ndi umwana w'Imana ngo Imana irangwanirira, barakubeshe. Intambara ni yewe yo kugwana, Imana yaragwaha ibigwanishwa byose. None wewe uri umusoda, baragwaye inkoho, urugamba rurakambye, ushagara ngo yo ngo wamforomye ngo hango basha ngo arambona ngo ntacomba, barakwica. Gwana none inkoho nibagwaye inkoho. Imana yaduhaye byose tugere mu rugamba. Bihagarare, birababaje. Kandi uzurebe nyene gabo nyene bagene bakomeye mu vy'Imana nibo bagwa. Bagene bakomeye, umukozi w'Imana akomeye, umuririmbyi akomeye, wahora aririmba ishengero rigahundagara, niwe nyene. Niwe Satani abashaka gucamwe kugira ngo agushe benshi. Musane ico kibazo gihari Simon, ico kibazo gihari mu bisanzwe sibo. Ariko niko ndabaha impanuro bahagarare, ni Satani abacamwo. Ni Satani abacamwo kwera bazi yuko namucamwo aza kugusha benshi. Ndakubwije ukuri. Ndabaha ibanga rimwe. Satani ntakoresha umuntu wa fake. Mvuze umuntu wa fake ni iki? Ni umuntu atazwi, umuntu atacamaze ntamukoresha. Satani abashaka gukoresha umuntu wo hejuru. Abantu baza amabanga ya za Freemason na za Illuminati ndakunda kuzivuga ko cyane jewe. Nta Freemason Illuminati izokwangaja uri kijuju. Apu uzoyifasha iki? Kandi bashaka kubazanira abantu benshi bati kuzimu. Abakurikirana amafilime, abareba filime za Natanayeli, abayizi muzomuyirebe, muzore ukuntu Satani akora. Satani abarondera abantu bari hejuru. Nuko ari bariyerema. No mu baririmbyi, hari abaririmbyi benshi bashaka kwamamara, bashaka kuja muri za Illuminati na za mugabo kubera iki bidakunda. Hariho n'abadepoza za kandidatire bikanga kubera iki? Arabona ko atacu uzomumarira. Abashaka umuntu abona gato, oh ujya afise tara, ujya muntu nkamukoresha hazoza benshi, basha ucubicamamare. Niba uri umuririmbyi atampano ufise Satani ntari Illuminati zo gukoresha, ririmba nyene wiyangaje nyene mu wiyangaje ukore mugabo hari ico utokora. Mugabo Satani amaze kubona neza hari impano ufise, wigisha ufise abantu bakwirukanga inyuma ari benshi, uri umukinyi ukundwa n'abantu benshi, acha gukoresha n'ivyaha byinshi kubera yarabwa ata uyu ni star vraiment, azombera inyenyeri yo kuzana benshi mu bwami bw'ikuzimu. N'Imana rero ibishaka abantu nyine nkabo. Ariko Satani yamaze kubona ko ufise iyo mpano mu Mana, uririmba hakaza abantu benshi mwishengero, ni waca shaka rero. Uri umukozi w'Imana uvuga ubutumwa abantu benshi bagahundagara, ujyanye ndamuciyemwo abo nkurikira bo babenshi, aca muri abo. Nikuba rero Simon ndakwinginze, iyo usenga zurabasengera. Zurabasengera ntiborohewe. Barijajara. Bakarumenga ndakomeye ishengero senza rekirindira, hari umusore hagima Satani rikaracamwo, ariko bati kajya gakogura abona kuntu kidunda hejuru kigirisha ngo haleluya uzobanza ugatera inda. Kajya abutya amanyama zoca hera. Canke
hariya nyine pasiteri akabanza akagukunda nyine kuntu uririmba neza dayimoni iti pastor kaya kuba ntubona ko ari keza we burya niho kivugana nawe kubera yuko bagwa ati pastor n'umuntu akomeye arinza nsaba turyamane yo aca pastor aje kubwira imirongo yo muri Bibiliya yerekana yuko kuryamana n'umukobwa ataraja ku mugabo atacaha aca agaragaza kukwereka yuko kuryamana n'umuntu atangorane n'abakera barabikoze bande ba Dawidi bande kube hari imirongo yakoresheje Satani yamaze kumucamo Satani arazi imirongo yo muri Bibiliya no mu kugerageza Yesu yavuga ngo handitswe ngo Satani Yesu yaza kumunyantege nke yaza ko ari umuntu yagiye yaragwa mugakore ko ari uzi ubushobozi bw'Imana ati putoka shatene mbako menya rero yuko ndakubwiye Simoni kugira ngo abana b'Imana Satani abagushe nta muntu atocamwo ivyo babimeneye nibura umuririmbyi menya yuko atamwe mu ishengero urimwo Satani atocamwo nibura urongo ikorari nibura na pasteri menya ko mu ishengero atamwe Satani atocamwo kugira ngo akugushe nuko bimeze aho natanze umuco ndaza ko kora ko kantu vraiment ndumva ko mpemera yamfashije cyane hari umuntu ufashije Boniface tubashimire cyane mwe byimva mutima nizere yuko ejo canke ejo tuzosaba tubonane tusubire tuganire dusubire tugirishe tubwiye abantu bacu tugirishe tubwiye abakunzi bacu basanzwe badukurikirana ego cyane Simoni je ku bwanje naravuze ko twavuze iby'ibikorwa n'ibindi ibi n'ibikorwa mba ndimwo je no kubwa rero mu gihe wonkenera naho no ndi ruguru jewe simpaka we ngurinde kundondera ahubwo naje niko bisana ibikorwa bisaba ega twe turakora urafise inyote gukorera Imana kugira ngo ijambo ry'Imana rigiye kure nenda afise inyote kugira ngo mvuge menyesha abantu ukuri benshi urazi ko bagiye baraba mu kutamenya nigihe canje nawe kugira ngo bamenye ukutamenya nigihe canje Boniface nawe Simoni n'umuntu ari karanyumviza nigihe cawe nawe nyine kugira ngo abantu bamenye ukuri rero giheje mwankeneye ndahari kubw'igikorwa ndahari pe kandi abashimira cyane namwebwe kuntu mwitanga kugira ngo umuntu umwe canke babiri bashobore kugira ngo ico Imana batabaye mu benshi baraboshwe ariko hamwe na jewe na Simon hamwe na jewe n'umuntu ari karanyumviriza hari yayi ijambo ry'Imana rizokira kure abantu benshi babaye mu kutamenya bazomenya ukuri kandi ngo kuzobaha kwidegembya ego murakoze ego ne murakoze cyane Imana ibahezagire ego